Yes, my people, ndabaramukije nongera ndabaye ikaze mwese kuri ya channel yanyu ibigezweho kuri telefone bigume bazanira udutrick tw'ubwenge udutrick tugezweho turi muri telefone. So uno munsi rero ndagarutse ndabazaniye icigwa c'ubwenge nje kubereka ukuntu umuntu womurungikira ifoto kuri WhatsApp. Iyo foto umurungikiye akiyugurura rimwe vyonyene ifoto ntibikunde ko asubira kuyiraba, ifoto muri galeri ntijemwo, ifoto ntibikunde ko ayigira screenshot. So iyo trick rero niyo nje ndabazaniye today. So nimba utarabikora rero banza ukore subscribe aha hepfo, uca ukora no kugakengeri ucugira kuri tute. So rero nta gutevya nizere yuko mwakoze subscribe. Reka nk'akarorero rero turabe nk'umuntu tugomba turungikire iyo foto. Reka kugira vyorohe, reka ifoto ndayirungike muri groupe ya WhatsApp. Groupe ya WhatsApp ngiyi reka ifoto ndayirungikemwo ngahe indani muri groupe. Reka ngire ngaha ndibaza mwese kurungika ifoto murabizi. Reka ndayirungike muri groupe kugira muze kumpinyuza no muri groupe. Reka ndungike ifoto munkurikirane twinjire muri galeri. So ibi bintu kandi ushobora kubikora no kuri video. Nk'ubu urashobora kuvuga nk'ubu umuntu urashobora kumurungikira ukavuga umuntu ari karagusaba nk'ibintu murungikire ukavuga ati ibi bintu birashobora nko kungirira nabi nk'akarorero mu gihe avyerekanye. Rero iyo trick iyo umaze kuyimenya ewana urumva yuko ubu umufise. Aha rero reka turabe nk'ifoto ndungika muri groupe. Reka ndungike nk'iyi, reka tubwire ngo ko ngomba ndungike iyi foto. Nukuvuga aha duhejeje kwemeza ku kintu tugomba turungike. Aha nk'akarorero ashobora gushira ko nyene bijya vyo ngaha uku ukanandika amajambo ngaha. Aha rero murabona rero ngaha tutarafyonda kwiyi buto yo kurungika ngaha. Aha niho bihagarariye. Bona tutararungika ngaha kwiyi aha kuri envoyer. Sinzi ko mubona aka kantu kari ngaha kameze nka munkurikirane neza. Aka kantu ngaha kari kanditsemwo ijambo kimwe. Ndibaza murakabona. Aka kantu iyo utararungika ifoto ugaca ukemeza ko nkuku ibibije uragira okay, wemeza ngaha kuri okay. Mubona yuko ya yaciye iba vere iciraboneka neza. Murabona twayemeje ko ukuntu yaciye isa. Aha rero urabona uciye urungika. Hinge murabona ifoto ukuntu icigenda ingana. Murabona ifoto ukuntu icigenda ingana. Murabona yuko ari gatoyi cyane. Aha rero umuntu wese aza kugurura iyi foto, akiyugurura rimwe arabibona, arabona ijya foto ko ijya kujya nyene yari imeze. Ariko aciye avamwo nk'ubu nyene umuntu wamurungikiye ifoto nukata foto narungitsemwo ngaha ngo ndayibereke. Urungitsemwo ifoto akeza kuyugurura gusa akaca kora rotura kavako ntibikunda ko aza gusubira ngo agiye kuyiraba. Okay, ntibiza gukunda ko asubira ngo agiye kuyiraba. Reka ndabe nk'inimero mfisemwo ngahe indani mfisemwo WhatsApp zibiri. Reka ndabibereke mwe munkurikirane gusa murabe uko iyi trick imeze. So guys, rero twabandanije ya nimero ngiyi ntejeje kubitunganya. So aha rero reka twinjiremwo nababwiye ni WhatsApp zibiri muca muza kubibona ukuntu bimeze. Reka tuze tugire ku ifoto ngaha kujya bisanzwe kujya twari twabikoze ubwa mbere. Dufyonde ku ifoto galeri. Ifoto galeri hama duce tuza turabe ifoto ducagure tumurungikire.
So guys reka ndamurungikire nk'iyi reka ndamurungikire nk'iyi mwe gusa muze kubiraba nababwiye ugeze ngaha uhejeje kuyemeza ko ucuza ukafyonda kuri aka kantu ka ngaha aka kantu kari kameze nka kimwe WhatsApp zose ziri kariko abakoresha ama GB abakoresha ama FM abakoresha nyene zijya WhatsApp zose karimwo aka kantu wowe ucukemeza ko gusa bona ko ubu batatweretse ngo tugire hahandi kuri OK aha rero uza ukagira ngaha kuri envoyer waha hantu nyene ho kurungika murabona yuko iri kirazunguruka igende reka turindire ishike duce tuja muri iyi WhatsApp yindi rero turabe yuko ifoto yashitse no kuvuga iyo bigize ifoto igenda imeze ukunyene nuko murabona rero nk'ubu iratweretse yuko igiye reka twinjire muri WhatsApp reka twinjire mu ijya WhatsApp yindi ndabereke turabe ko byagenze WhatsApp tujemwo ni iyi WhatsApp business twemezemo okay reka turindire ishike reka okay ngiyo ifoto iraje ngiyi ifoto iraje ngaha ona ukuntu iciza imeze reka twinjiremo okay reka turindire yuguruke hama then tugire tuyifungure murabe ukuntu biza kuza bimeze okay murabona rero yuko ubu ifoto ehejeje kuguruka ngiyi irahejeje kuguruka reka tuyemezeko ibije turagira ngaha kuri OK nta ribi okay murabona rero yuko ifoto ubu twayuguruye turayiraba uko dushaka nyene nkuko bisanzwe murabona aha rero nkeza nkikora roturu gusa ngaha bizoba biheze ifoto ntisubira kuguruka hinge ndabigire murabe okay murabona yuko icinanyereka ko yabaye opening aha nukuvuga yiyugaye ntibisubira gukunda ko tuyugurure nuko nibagiye kubagirira screenshot murabe ukuntu imeze reka ndayirungike nk'ubu ntaco ko mwabibonye nta na kimwe mwebwe muraza kugira screenshot muraza kumbwira muri comment murakora screenshot murabe yuko bikunda guys aha iyi foto urungikiye umuntu canke video burungikiye umuntu oyo wamaze kubikora kuri iyi step ndaberetse biba bikingiwe cane aha no kuvuga adaciye avyereka nk'uwundi muntu akibigira hajya nyene aha ifoto yawe urabona yuko iba yugaye so iyi niyo trick rena y'ubwenge narinda bazaniye ico ndabasaba ni cakindi ni mukore subscribe right now guys mufashe gukora subscribe mukora ama partage menshi kuri iyi channel yacu narababwiye ko na Facebook iyo twahorana yageze ikibazo barayivye twatanguye Facebook nshasha ni munyaruke rero mwandika ibigezweho kuri telefone hama mukore follow kuri Facebook ni page nshasha YouTube naho ni guys nimumfashe dukore subscribe umwaka utangura ewana tuzobe twakwiye nk'abantu nk'igihumbi so ciao rero ushaka kuza muri groupe ya WhatsApp nimero uyisanga ngaho muri description uranyandikira then ndagushire muri groupe ya WhatsApp so ciao rero tuzosubira muri video ikurikira thanks for watching.